Ndasubire kwa kaze shuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu ntunga, mu kibano, mu migenderanire ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ngaha ijya n'ino hatandukanye. Ndabahaye mwiriwe rero abane nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangira by'usubira kubaha yambo mwanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye kaza ro makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iyi saha na makuru menshi cyane na makuru yiriwe aravugwa mu mihinga itandukanye. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV igira ibashikirize ku buryo bw'idonido. Kuri bw'ipfunyapfunyo rero reka tubanze tubabarire zimwe mu ngiyo nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko turaza kunyarukira ngaha mu Burundi mu gihe haheze igihe kinini ingabo z'u Burundi FDNB zoherezwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ziri gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR guhangana n'umugwi wa M23 mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Hamaze igihe humvikana ko hoba hari abasirikare batari bakeyi bamaze kuhasiga ubuzima mu ngabo z'u Burundi FDNB. Iyi ni kandi ibi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ahakana avuga ko atamusirikare w'umurundi akirangwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Iyo nyishu kandi akayitanga mu gihe abajijwe nimba nta basirikare ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bariko baragandagurirwa mw'ico gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Congo bivanye n'uko ngo hoba hari umugambi yoba afise hagati ye na perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ujanye no gucukura ubutare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Hari n'andi makuru avuga ko perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze mu rwego rwo kugira ngo ibonere amadolari avuye mu makungu na cane bivanye n'ubwo butare nyene buba buriko buraturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibi biruko mu gihe abanyagihugu mu Burundi bidoga bavuga ko abana b'u Burundi bariko barahonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse bakanavuga ko hoba hari ibiziga by'abasirikare bikiri mu mafirigo ngaha mu Burundi. Ngo bikavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no muri Etat Major banze gushira amakuru ahabona bavuge bamwe mu basirikare buba bariko baragwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Muri Congo rero byamye biravugwa keshi ko hari amabatayo y'abasirikare b'u Burundi bama bafashwe, bamwe bagafashwa n'umugwi wa M23 abandi nabo bakaburwa irengero. Hari n'amakuru mu mezi yaheze yadushikiye avuga ko hoba hari abasirikare b'u Burundi muri batayo ya 10 ndetse n'iya 11 bo bari baguye mu minwe y'umugwi wa M23 ubwo bagira ngo batahuke bagaruke mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Bikavuga ko rero ubuzima abasirikare b'u Burundi barimwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bushavuje cyane ndetse bikanavugwa ko bamwe bamaze kwihuza n'umugwi wa M23. Iyo ni ingingo itavuga ko rumwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'abanyapolitiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, ubwo bamwagiriza ko nawe ari mu bagize uruhara mu k'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ubandanya utosekara. Ibi kandi biruko mu gihe umugwi wa M23 wamaze gufata ingingo yo kuja mu biganiro ni na leta ya Congo Kinshasa irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Murabizi neza ko ari ibiganiro bimaze igihe birabera mu gihugu ca Qatar i Doha. Aho rero umukuru w'igihugu ca Qatar amaze igihe yumvikanisha umugwi wa M23 ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu rwego rwo kurondera amahoro ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Izi mpande zompi zasinye amasezerano y'ubufatanye ndetse amasezerano y'amahoro agamije guhagarika intambara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ariko bikanavuga ko ngo umugwi wa M23 wamaze gusohora itangazo ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nayo isohora itangazo, bose bemeza ko intambara ndetse n'imishamirano igiye guhagarara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
Ivyo biruko kandi mu gihe rero ingabo z'u Burundi n'ubundi zari zikiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bivuga ko zoba zigifatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Kuri ubu rero amakuru ariko araturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nuko ibintu vyamaze guhinduka ku ngabo z'u Burundi, kuko bivuga ko zamaze gusezererwa na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo zisubire mu bihugu vyabo. Gusa bikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo hoba hari amahera yo batarahabwa mu vyo bari bumvikanye na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kubijanye no kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi ingabo zose zari zoherezwa muri ico gihugu, haba iza SADC ndetse n'izindi zose zari zoherejwe yo guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23, izo zose zari zamaze gukurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu rero ingabo zari zihasigaye zikaba zari ingabo z'u Burundi. Amakungu rero yamaze gufata ingingo, yemeje yuko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zigomba guhambirizwa zigasubizwa mu gihugu cabo, na cane cane ko arizo zoba ziriko zirahungabanya umutekano w'ico gihugu nk'uko bishikirizwa na bamwe mu baganiriye nyene ni ndongozi zitandukanye, ndetse bakanaganira n'abamenyesha amakuru batandukanye ngaha mu Burundi nk'uko bishikirizwa na bamwe nyene mu bari bitavye ibyo biganiro. Namakuru rero byariko biravugwa nyene kuri ubu rero ingabo z'u Burundi FDNB zikaba zamaze kurira indege izishikana ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko bishikirizwa nabo na bamwe mu basirikare nyene bari ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tunyarukiye mu yandi makuru kandi ngaha mu Burundi muriko biravugwa mu ishirahamwe Parseme. Kuri ubu Faustin Ndikumana arongoye nyene ishirahamwe Parseme hari ivyo yashikirije kubijanye n'uburusho cyangwa se ibizwe nka exoneration, bikaba rero hari ingingo yafashwe. Yavuze rero ko ubwo burusho bwa exoneration butuma ngo amakori atozwa yiyongera ngo canke amatagisi aza kuremera ya abanyagihugu ngo basanzwe bafise amikoro make ngo guhagarirwa vy'agateganyo. Ivyo byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parseme. Hari kuri uyu wa 28 Ndamukiza 2025 aho iryo shirahamwe ryagira ico ricikirije kubinjiza ibidandazwa badatanze amakori. Uburusho cyangwa se exoneration mu ndimi z'amahanga bw'amafaranga imiliyaridi 135 niyo ngo yari yadegekanijwe mu nteguro y'amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2023 ndetse no mwaka wa 2024, ariko ngo yatanzwe ngo yaba imiliyaridi 220, hafi icuro 167% batashizemwe, ndetse ngo uburusho butangwa ngo kubera imigenderanire y'ibihugu burenga imiliyaridi 100. Muri Parseme basaba leta ibi bikurikira: icambere guhagarika vy'agateganyo uburusho exoneration ngo bumwe butagaragaza impamvu butangwa. Ica kabiri habe itohoza riraba abantu baronka ubwo burusho cyangwa se exoneration mu ndimi z'amahanga kuko biba byaciye mu mategeko, bakaraba kandi ko abikitse mu kiza, kuko ngo vyagaragaye ko hari abari bikitse mu kiza mu minsi yahera bitwaje igihagararo bari bafise. Ica gatatu gukora icigwa gisuzuma akamaro k'uburusho cyangwa se exoneration mu ndimi z'amahanga butangwa. Ico gihugu kihungukira kuraba amategeko abigenga, hakaba kandi itegeko rimwe rizwi kandi ngo rikubahirizwa. Ica kane kugabanya inzego zitandukanye zisanzwe zitanga uburusho. Hari abo usanga batanga uburusho atawe babajije, atanaho aba yanditse. Ica gatanu gukora icegeranyo ku mwaka
kiraba uburusho cyangwa se exoneration muri ndimi z'amahanga bwatanzwe ababuronse n'akamaro buba bwazanye aho ngo bace baraba ko byagize akamaro ku butunzi bw'igihugu. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Reka rero tuwe dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubageza ko mwijoro na makuru muba mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, iperereza, indero, agateka kazina muntu, amakungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ikanda bibutse rero mufyone sabone ndetse na partage kugira amakuru azarabashikira 5 kuri 5 kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV.